sinzi yuko Imana yabamugaye ariyo Imana y'abantu bakomeye. Icyo kintu nicyo nibihura. Urazi gituma nandabivuga uko. Je ndibuka maze gushika muri quartier. Abanyi banyakinira cyane. Kuko urazi umaze gushika mu karere utamenyereye ifo kubanza nyine uhabuka mugobo bo haguhabuka ahubwo hago baranyiyegereje donc ikigumbagumba na cyane baranyiye kandi baramutse nongera ndabipfuriza ibihe byiza nongera ndabaramutse kandi ndabipfurize ubuzima bwiza aho muherereye ndabwire ko tubakunda cyane aho muherereye muri mpore bigenda neza twahirukana kera ariko kandi twagarutse iyi ni Musiri Champion TV on the reselector man at the place in town the one and only my name is Bashirano Indundi kasoreba supu y'ubunyegeri uko bisanzwe ariko kandi uyu munsi rogeye kugirirwa ibakwe ryo kuza guhura na bamwe mu bantu muzi yuko dusanzwe dukunda cyane kandi twemera kandi uyu muramuzi mwaragiye muramumenya mu mafilme agiye atandukanye mu mavideo yakoranye n'abayasoni yakoranye n'abagasore yakoranye n'abakinyi b'amareresi bagiye batandukanye ariko we muri rusange asanzwe afise ubumuga bwo kutatambuka murabona yuko agendera mu gakinga ariko kandi Imana yaramugiriye neza ni numwe mu badandaza twemera cyane muramuzi cyane abantu muherereye mu bice bya Kamenge za Kotebu arahakorera muramuzi gose mu gisagara cha Bujumbura nukuri umwanya kundi muramuzi ndabaze ko rero turacari kumena DISARA ikigo gisanzwe kijeje gufasha abagendana ubumuga butandukanye ari nayo mpamvu ubona ko uyu munsi twakoreye kuri ba bantu nyene basanzwe bafashwa na DISARA isanzwe iherereye mu Cibitoke ca Rugombo i Buganda hama kandi nze ndamwakira imbere ya kamera murabona ko turi kumwe araza kuza bibwira karibu cyane papa. Merci beaucoup murakoze cyane. Umeze neza. Ndashima ndaho nakomeye. Munasalamika. Ewana nipo kabisa. Muko bien. Ndashima kose. Kawaida kabisa. Ego cyane. Nagiriwe bakajya kukubona hari benshi baheguheruka mu mavideo ya gasore ba yasoni batari bakuzi witwa nde batari baza amateka yawe. Okay, je uko bisanzwe nitwa nishwa Sengiyumva Benjamin. Hamba mu Kamenge mu mirango ya mbere. Ego. Asante sana. Reka maze ndagushimire cyane ndanaguhe nikaze ndanagushimira kuba wemeye ko tuza gukorana na cyane cyane yego nagusanze donc mu bikorwa bya buri munsi ariko uraza kunyihanganira umwanya muto kugira tuyage kuko nubundi wavyemeye hama kandi maze ndagushimire ubuzima mu buzima busanzwe bona bigenda bimeze gute mbega biroroshe kurondera okay mu buzima busanzwe bo kubiri ko tubiragenda usibye gusa ko nyene mudanazo usanga ari hatari umunsi vyankaje bigakunda mugabo tubana tuvumiriye kugera nyine tubana yituraba nyine vyogera n'ayandi ho turashima nta ngorane na cyane cyane bo birakorohera mbega ugerageje kuraba uyu munsi turaza kuraba itandukaniro riri hagati y'umuntu donc y'umuntu ashobora kuba yishoboye mu buryo runaka n'utishoboye mu buryo runaka ariko bose ugasanga barafise inguvu zo kurondera nico tuza kurabira hamwe nagomba rero kugira ngo abariko barakurigana Musiri Champion TV ubabwire muri rusange wewe ubibona gute vyaje gute kugira ngo wisange mu bumuga mbega waravyakiriye ubitahura gute mu busanzwe maze kuba dusunyuma gatoya je umuga bwanje bwaje bukuze ndabwaje nkuze umaze kuza nkuze nkiri ruguru naravuga ati karabaye ko nsanzwe mugaye abandi bose mbona bakomeye muri quartier mbayemwo mugabo wacu mugani ngo akanyene katabuze ntakamenye ubweze maze kwavasa gato ndasimbira mu gisagara urabonye ko hari different kuko hariho benshi basanze bamugaye cyasanga hariho ubumuga batandukanye hariho kutabona kutumva kudatambuka ngo byose nasanze ikintu ca mbere ubumuga bubi ni mu mutwe kutitaho ubumuga bubi ni mu mutwe nico kintu ca mbere mvuga ati nico kibi kuko maze kugira umutwe cerveau ukuva byose birikora na cyane anyway uri numwe mu bantu muri kote bashingira intahe ko uri umudandaza kandi abikora kakahaba ubigenza gute musaza bo musanzwe nyene vyatanguye je mukaze kanje ka misi yose sanzwe ndi umudandaza w'amamesa agiye gufungura apare yico ndi n'umufuruniseri ndayafurunisa ndayaranguza nanje
apare yico ndanaya detaya apare yico ndaracuza n'amayinite limikashi ekokashi mobinotere ibintu nk'ivyo kandi sinabibangikanya ndabishoboye rero ingene vyaje vyatanguye uko narigeze ko mfise umutahe ico gihe video yarangugwa ibihumbi 70 hanyuma ndiyumvira ni okay reka ngende uri kotebo ndabingene ronka ikibanza hanyuma ndabingene vyogenda rero naca ngenda ndegera acuza amavuta ari kotebo yego ndabegereye turayaga nkuko twe twayaza pole turayaga numva nyine bampaye umuco tiburya rero amavuta vyungukuku bigenda uku hanyuma natomboye ico gihe nashikiriye utwara iyo parking ico gihe ndamiganira ngene mbayeho ndamwiganira uburyo mbayemo hanyuma bati wewe kwinjira mu mbuga nta gisabwa ni free mbandose bakujya mbere yo kwinjira mu mbuga atenya kirinze gusabwa bashanyireka ko ntereka amavuta ico gihe natanguje video zibiri 240 ico gihe video yangu 270 rero ndatangura ndadandaza video ya mbere yahomba umuryango ego ibido ya mbere ahomba ihomvye ndagenda mbwira umuryango kuco gihe nafise umudamu nivyo n'umwana umwe tubujya naho biruko birabagirika karabaye nkora nsubira inyuma naho mvuye naho ngiye umuremo ati bandanye ikora biraza bukebuke bo cansha mundi mutahe w'ibido imwe umva ko imwe yahomba ari zibiri imwe irahomba casigara yimwe canongeza yindi imwe nongeje yindi imwe maze kumara indwi zitatu nkora umve ko imwe yahomvye nkabona wanshoreye kwa ya bido ya mbere mvugo kiriya ngomba ngo amavuta ngo wampa wa musi wamukira ashobora kuri ya bido yahomba garusesha kiri kiranteri raduze bukebuke bo ndaguma ngaho ndakora amayimbi cyangwa biraza ndashuza bido ya mbere ndubuka ya mbere zibiri zitatu zine zitanu ico gihe baca bampa wono kwita umufurnisere ya furnisere cyo gihe na detail gusa baca bampa umufurnisere ya furnisere cyo gihe fanatana yeri arambye ati wowe rero ngiye kugufasha kufisa umutahe ibido zitatu uzompa amakashi ibido zitatu cyenda kuhideni zitatu ziba zitandatu mwene vyaje bo cyo gihe cyamba umwizigirwa ndacuruza umva amabido zitandatu ndishemo zitatu sanyi zitatu ziwanje ziwe zideni ncuruje ibido zitatu acamaza nkamuri hajya deni giwe asigara mama yiwanje agaca gucumita izindi nkacuruza mbonye hasigaye zibiri ku meza tewe na musaza ati burya rero akira amafaranga yawe sinzi kunyongera agaca nyongera izindi zongera kuri zimwe ziwanje turakorana uko cyo gihe ndavyibuka acambye ati bugenda ndabona ko kuri umwizigirwa rero ati burya ni vyiza kugira ngo ukore wisanzuye hamwe n'ivyo ati wegeye dukoranye nigihe kinini ndaduze ndagira ku video 10 ziwanje butayi wanje ntanguje zibiri turakora mbya tugiye ko bigenza uko rero wewe gihari urarondera ibidaji bishika 10 nzokwereke ahantu uja kuroba hama ajye amafaranga naho ndakujya ko hama nawe uzurajya ku bandi ico gihe ndavyibuka ibido dukoresha y'ama 25 litre ico gihe ibido nayiguze ibihumbi 10 ikidaji cyangwa ibidaji 10 by'ibihumbi 100 ashirandugana no kumusenyi rubanza hahandi yahora arangura anzanira nanje ndamurangura yashiye hanyereka nanje nza ndaharangura ati kora umuti nawe nanje ndaharangura nzana ndete havyi wanje no kuvuga ibido yacha ishikira kuri prix wa mufurniseri yahorampa nayo ishikiyeko kuvuga yanyungu wa mufurniseri yanja nanje nasha ndayijya kugira nkajya n'inyungu ya detail biraduga ngira ku bido 200 oya nije nanje ni mu mbuga ilifoko mpindura akazi yego cyane nanje nkora umuti ico gihe ndavyibuka ko naciye ntwara ibido 200 ibubanza natanguje umutahe uribuka ko natanguje umutahe 140 birahomba cyasana 270 shashama indi kandi nanye kiraduga mbona ngeze kuri 1 million desa y'inyungu umeze nk'umunani musaza byaraje mumeze nk'umunani cantanguza ibido 200 njana ibubanza mva ko zungutse
maze gushika ino hariho abamama bagenzi bacu dusanzwe dukorana sanzwe na nyine bayadetaye basanzwe barangura umwe nanje narangura babonye nshikanye mu mbuga ntibabaye bakirangura wa wundi bahora barangura ahubwo baciye barangura jewe ndi muri bo okay bashaka uzatanga kuza bararangura jewe ndi muri bo nzanye ibido 200 sandaza kuzikumira nka 40 mu minsi 3 zikaba ziheze 40 nkaba ndayariye biraza buke buke biraza ndandukora nje nitwa umufurniseri neza cyane umva ko byaje kandi ndafise akanyungu ndabona ko harimo avantage nuko neza cyane asante sana nagomba ngo tugaruke mu buzima busanzwe aho hari ku rudandazo na cyane mu buzima rusanzwe ugerageje kuraba muri quartier aho ubaye ugerageje kuraba mu kazi buri kurakora donc bavyakira gute canke wowe uvyakira gute kuba uburi kurapambana n'abantu bafise amaguru biruka nawe utari kuriruka ahubwo rero kitona gutangaza rero umva ko je sanzo nimereye ukuntu hago je mbere barankunda gusumba ujya muntu akomeye kuko ngaha muri quartier namanumva ngo ego Benjamin uri kukazi ntego ngo nzane abakabido kamavuta akavana kuri kotebo ukakaza akadugana ino mukamenge mu mirango kandi ngaha umuntu ze yahawe kumabarabara yafurniseri badandaza neza cyane mugo bakabarenga bagashorera jewe ego cyane batwaneze n'abantu cyane ko donc urabona sinzi kurabona menga hari kuntu donc bakwizera gusumba uko abandi urabona hariho umuntu ushobora kwizera nk'umunkakarero umuntu yakwizeye donc uri umufurniseri ushobora kuvuga ati uyu muntu ndamwizera kuko nta hantu ashobora kuja urumva navyo bikuzanira icizere kandi mu bintu taruzi na cyane cyane ugerageje kuraba naho muri societe donc muri rusangi muri quartier ingene donc kuva kera bakwakiriye canke wewe ingene wiyakiriye ubona iyo uza kuba nkubu ubikompara ari ibintu bibiri ubona nkubu iyo uza kuba donc ufite amaguru genda umeze gute uriyumvira ko ariko byari kugenda donc bari kukwakira mu bisanzwe ariko uje namani yumviye buge nasanze sinzi yuko Imana yabamugaye ariyo Imana y'abantu bakomeye icyo kintu nicyo nibihura urazi gituma nandavuga uko je ndibuka maze gushika muri quartier abanyi banyakinira cyane kuko urazi umaze gushika mu karere utamenyereye ifo kubanza nyene uhabuka mugobo bo haguhabuka ahubwo hago baranyiyegereje donc ikigumbagumba na cyane baranyiyenge ati burya naho biruko ifoko konderera nawe ngene ushaka kubaho mu bundi buzima ati ubuzima bwo kwirwa ngaha muntu ze muri quartier nico cyimviro cyo kuja kurondera ngene nokora muri kote burazi ko nagihawe n'ababanyi nagihawe n'ababanyi ati naho biruko genda muri kotebu ucana ico gihe ndibuka yari president Nyangoma niwe atwara parking yatwara no kuvuga hagiye muri parking ne hapanze hariho kila linye Itega Ngozi Kayanza bari bafise abapresident basanzwe batwara kwa marinye ico gihe bace bandangira utwa Nyangoma ni batwara linye y'inyengozi uwitwa Nyangoma pana Nyangoma wahoze ari president nibaze guhamba cyangwa ngo yahoze Nyangoma zo president naje kandi naho nigeze mbona nawe wigeze ubona ko uracyari muto cyane nawe nigeze mbona kwene namuvuye ngo Nyangoma gusa Nyangoma yahoze ari president wa parking muri kotebu basatwara amajasi mugo barabikuye bachaye bikurwa ntabigihari byo nivyo ntabigihari kwere yego na cyane urakoze cyane asante sana mbo ofete ni ibintu bitangaje cyane urabona tugerageje kuraba ni nka kwa kundi wavuga ati Imana ntuzi ko Imana y'abantu doke y'abantu bafite amaguru canka batayafise cyangwa udafise ukuboko iyo wacu ni Imana yumva cyane kandi gose kandi yumva erege impamvu yumva obatira rabi kavuga ati hakomereza ujya muntu afite amaguru yo kwika kubiro reka ndagwakarore gatoya nabwe ko ni mufurniseri muri kotebo kandi je nta mutahi miliyoni 3 mfise ntawo mfise hariho abafise imitahe imiliyoni 200 30 dukorana baba furniseri ugasangazanye dipine uziye amavuta no kubuntu ugasanga undazanye nka fuso turi kumwe ugasanga nzanye borobox mugasanga twese tugiye guhurira hehe hahandi mu mbuga imwe ariko ukaba dominatu bacuruza mpejeje ahubwo
bashuza mpejeje umukiriya avuga ati twe dushorera Benjamin mbe urazi ko nafashe narigeze kuba fata amabido nkoreramo nkandika ko Benjamin kamera no ngaho munzu ndayifise ibido raza kukwereka nanditse ko Benjamin no kuvuga iyo ndiko nadandaza umukiriya avuga ati je nkeneye gushorera Benjamin kandi ikintu kinyebaza ko nshoreye Benjamin nsanga ibido yanditse ko izina giyo nasanze ataze ku izina giyo singura ico gihe hari abantu baca baza ngo yango nuyu ni Benjamin ntoya ngo Benjamin ibido yori ku izina giyo niwe dushorera umva ko Imana yambwiye atashe kimwe n'Imana yawe n'abakomeye neza cyane kuko abakiriya muri kotebu mu torokano bararenga amastoki ari mu ntuze mu masoko yiwabo mu telefone yavuze ngo Benjamin ngo nzana ibiri y'amavuta neza cyane namushira kandi arenze mugenzi we yafise ariko musaza urazi ndakwereke kugira ngo donc ntagutebeje banza kwanza ubahereze nimero ya telefone ubahe nimero ya telefone ashobora kukuronderako urumva umuntu akeneye amavuta Benjamin namumuzaniye nguyu akorera muri kotebu ariko kandi abahe nimero ya telefone ndaza donc no hasi turaza kwibashirirako hama bazaye barakurondera ariko ranje uzundemereto no kuvuga nimero yanje telefone adresse yanje ngenda we adresse ngenda bahe adresse ikwiye iwanje ndondera untora yego no kuvuga manuka kuri kotebu tugeze muri parking yo kuri kotebu yizi za ziduga interieur apana volcano aha kuri kotebu hanye yizi duga interieur donc musi ya donc yahajya amabisi agira agenda musi yajya amabisi ya vire turi kumwe injira muri parking ugeze muri parking ucubona linye y'abantu bacuza amavuta bamamesa beshi batonze umurongo aho maze gushika ngaho chawi ucuduga gatoya aha ko ya makioske atonze umurongo musa yapema na kaka kamonima kasana defu dede uzohasanga ikimeza kinini yinya kiri ku bido bwishi n'ibikinje byinshi kiri mu mutaka wa limiteri uzoshobora ati ndangira kwa Benjamin ni jewe ndi umwe neza cyane nta wundi muntu ahari umbuze naho umbuze ndashobora kuba ndi muri stock mu isoko muri ico gihe nakubwiye ko ndetaya nkongera nka furunisa detaye ni muri parking furnisere ni bakiriya banje mu isoko cyane kuri volcano cyane muri quartier mu mabotiki rero muri ico gihe umbuze aho ku kibanza muri parking ucoresha telefone nimero yanje ni 68 956 611 basubiriremo ni nayo nimero iri kuri WhatsApp yanje neza cyane kabasubiriremo 68 956 611 nari onda ifise neza cyane 79 539 640 turuwa neza cyane aho rero telefone yanje sinige yanzimya ashaka kumpamagare sabune tijoro urantora ukeneye ibido ndaguha 25 litre 5 litre litre et demi 3 litre na commande ushaka nka commande ibikinje nk'igihumbi cyo nkorako cyana gushiriramo gace mushirira asante sana reka rero tuve ngaho noneho tuza kugira ngo ndakureke umwanya nce ndakurekura uje mu kazi ndakwibariza akabazo ka nyuma canke tubiri nta kibazo ndibaza ko ari bon nta kibazo umaze kubona ko bwa mbere ufise ubumuga urumva wavuze ko ubumuga bwajukuze umaze kubibona wariyakiriye fresh nk'abantu basanzwe canke byaragutushije bwa mbere bimaze kunshikira byantushije gatoya narabaye tushe mugo apare y'ivyo ndagenda aca mu bigo bitandukanye by'abagenana ubumuga hama ndabona ubumuga butandukanye ndabona ko hari umuntu adashoboye no kwicara ndabona ko hari umuntu adashoboye no kwirisha ndabona ko hari umuntu adashoboye kuvuga cyangwa ati ebana burya je ndakomeye burya bwabo kabisa mbaze ko havize umutwe yego